azwi nk'igisekuru gikomeye nubwo nawe hari abo yakomotseko. Abamukomotseko niyo bazi nk'igisekuru gikomeye c'umuryango wabo wagutse w'abasafu. Muri Bibiliya iyo havuzwe inkomoko y'Abanyayisirayeli usanga ihera kuri Aburahamu, yamara nawe arafise ibisekuru nubwo bitadondowe. Mu mateka n'ivyamuranze tugiye kuvuga ku mugabo atadondowe n'akahise ku Burundi canke ngo vyigishwe mu mashure, yamara afise ivyamuranze n'amateka maremare, yitwa Bagugu. Biragoye cyane kuvuga Bagugu utabanje kuvuga ibijanye n'umwami Mwezi Gisabo canke umwami Kazirire ku mutima. Umwami Mwezi Gisabo vyemezwa ko yagize abamikazi 11, ariko hari n'izindi nkuru zemeza ko yagize abarenga, kuko umwami Kazirire ku mutima bivugwa ko ari umugore wa 13 kuri Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo yavyaye abana 25 bose hamwe, no kuvuga abahungu n'abakobwa. Muri abo hamenyekanye cyane abahungu nka Nduwumwe, Rugema, Mayabo, Karabona, Bangura na Nganguzi. Ariko muri abo bose naho Bagugu avugwa. Kubera iki? Bagugu ni muntu ko uyu mugabo yagize igitinyiro ku ngoma y'umwami Mwezi Gisabo akanatoneshwa cyane. Afitaniye isano irihe n'umwami Mwezi Gisabo ko agaruka kitwa sekuru w'abasafu. Ibi bihuriye hehe? Uyu munsi menye ido nido akantu kamwe ku kandi. Nkuko vyari mu mico n'imigenzo y'Abarundi, aho hambere umwami yimye ku ngoma avuye ku ruzi Nyavyama Kiganda, agahita aratera ikigabira inkondo. Yaca asanga bamuzaniye umukobwa atarigera abona n'icitwa umugabo, bakararana mbere bakamarana iminsi, ariko vyari gwihishwa kuko vyamenywe n'abasanzwe bajejwe kwitaho umwami gusa. Bamuzaniye umukobwa ari mu gasamo kugira ngo bapime umugisha w'umwami ko azerera Burundi. Mu gihe umukobwa yasamye yabara amahirwe cyane kuri we, kuko baca baraba umusore cyangwa umugabo atonye ibwami bakamumuha. Uwo mugabo bagaca bamugabira ubusho bw'inka, bakamuha atwara n'abakozi. Mu gihe atasama naho kaba kamubayeko, kuko baca bamujana mu Kayanza ku kibira bakamurindira yakazorinda apfa adasubiye guhura n'icitwa umugabo. Ukuri ko vyagenze umwami Mwezi Gisabo yimye ku ngoma, umukobwa bamuhaye niwe yavyaye Bagugu. Nkuko vyari mu migenzo, uwo mugore ntiyaba umwamikazi canke umugore w'umwami. Uwo mugore baciye bamuha umusore yakora ibwami yitwa Ntirubabarira. Ico gihe Ntirubabarira yaciye aba umuvyeyi murezi, nkuko bivugwa muri Bibiliya kuri Yozefu na Yezu. Ariko abantu bose bari bazi ko Bagugu yavyayiwe na Ntirubabarira. Nuko rero Bagugu yaciye aba uwa Ntirubabarira, Ntirubabarira wa Shimbo, Shimbo wa Mpeka, Mpeka wa Ndaruhutse. Uyu Ndaruhutse bikekwa ko yaje akomotse mu gihugu ca Ethiopia. Nubwo Bagugu yabaye uwa Ntirubabarira, umwami Mwezi Gisabo yarazirikana ko ari uwiwe, kuko Bagugu yaciye akurira ibwami ku Kirimba. Bagugu amaze gukura harageze ko ashinga ugwiwe. Yaciye ahabwa itongo n'umwami imurambi neza na neza haruguru yari amashuri uyu munsi, iruhande yaho bita kwa Toma. Aho niho yubatse inzu yiwe ya mbere. Naho ntiyaharambiye kubera ko yaciye apfakara inyuma y'umwaka umwe kandi atamwana bavyaranye n'uwo mugore. Bagugu yaciye aja kwegera se Ntirubabarira mu Mataba ku Gahororo, neza na neza ahari urugo rusigwa na Ntirubaruto uyu munsi. Se Ntirubabarira nta mwana n'umwe yavyaye, nico gituma azwi ko Bagugu gusa. Bagugu yagize abagore 6, kiretse uwa mbere yapfuye atavyaye, no kuvuga ko yavyaranye n'abagore 5 gusa. Umugore afatwa nk'uwa mbere wa Bagugu nuwo bavyaranye baba hari umuryango usigwa na Ntirubaruto uyu munsi, akaba ari naho bavyariye ifura yiwe Bukange. Umugore wa kabiri yamushize hari umuryango wa Mashaka uyu munsi, arahevye ahavyarira Bugabo, ahavyarira Ntiraruha, ahavyarira n'umukobwa yitwa Inabudondogori. Bagugu yavuye asaba umwami Mwezi Gisabo kumuha hepfo y'abasasu ku Mubarazi, maze nahara harongorera abandi bagore aranahavyarira. Aho niho yavyariye Simbibazwa,
ahavyarira Mbisabagabo. Ku mugore wa nyuma yamuvyayeko Karayenga ari nawe akomoka ko Romidasi. Ku bahungu yavyariye ku Gahororo ni Bukange, Ntiraruha na Bugabo, nayo ku Mubaraza havyarira Simbibazwa, Mbisabagabo na Karayenga. Mu bintu rero womenya ukanazirikana cyane kuri Bagugu mu bijanye nuko yari ameze, icambere nuko cazira ikazirizwa kwituma canke kwihagarika ku musozi we. Uwabigira atabizi yahabwa igihano cyo gukoresha amaboko yiwe akamukurira umwanda ku musozi we maze akajana agataha kujya ku wundi musozi. Ikindi nuko umugore yavyaye ko Bugabo ubu yamutwaye undi mugabo aramujana Burundi aramuherana. Rimwe Bagugu yaravuye irenga Ikiganda ageze ku rugo rw'umugabo yitwa Gashoboye, niko kubona umugore mwiza cyane ariko ku kamase y'inka, maze Bagugu arahagarara ategeka uwo mugore korohereza aho yaragejeje aza mujani we imurambi. Uwo mugore ntiyemeye, yaranse kuko yarafise akana gatoya yavyaranye n'uwo mugabo Gashoboye. Bagugu niko ukora mu gasaho kiwe akuramo imyami atamika mu muheto arafora ati ninta kujana singusigura muzima. Uwo mugore ati hogi tugende. Uwundi mugabo wo mu Banda yitwa Kirura nawe yarishigwa rimenetse ati ndashaka kubona ubugabo bwa Bagugu aho bugera, niko kuzana ubusho bw'inka ziwe n'abongere bazahura murambi neza na neza hajya hari amashuri uyu munsi. Bagugu avyumvise nawe agomora ubusho bw'inka ziwe n'abongere, nuko inka zijamo ziragwana, abongere baragwana, nabashebuja urugamba rw'amacumu ruranika. Hajya kunyarutse hari urugomero rw'inka zishokeramwo gihuriro ry'Ababanda na kuvuga izava hakurya nizo hakurya zo kwa Bagugu. Hanyuma rero Bagugu abonye ko ariho bashorera yaciye atanga itegeko ko atanka nimwe ishobora kunywa amazi imbere y'inka yiwe, bazoshora iziwe zahodotse. Niho rero iyo ntambara yatera. Ni kuvuga intambara yateye hagati ya Kirura abungere ba Kirura n'abungere ba Bagugu, n'inka nazo nyine zararwanye. Hanyuma rero nabo nyine baraterana amacumu, mugabo mu nyuma bo nyine barihagarika baravuga ati dupfuye gito reka tubireke, barabihagarika. Bagugu yapfuye yishwe n'umwamikazi riri ku mutima. Intandaro ya byose yo bariyihe. Bagugu yaramushikiriza ibwami ku bantu bose bagabanye, akongera akabari waje gushikiriza abaganwa n'abatware aho bahawe gutwara. Hari uwundi mugabo twashoboye kubura izina ryiwe yava mu Bukeye, yarajejwe ibijanye n'ubutunzi bw'ibwami, maze uwo mugabo araheza tona cyane ku mwamikazi riri ku mutima. Ivyo bitera gashari Bagugu. Rimwe umwami avuye aho bita mu mirambizo y'igihugu, no kuvuga mu manuko bw'u Burundi, Bagugu yaciye abwira umwami Mwezi Gisabo atabarutse, amubwira akamubakiye ku rukundo ruri hagati y'umwamikazi n'uwo Mutoni Munyabigega, maze Mwezi Gisabo byakira nk'ibisanzwe aravyihorera. Nubwo umwami atacu yabivuze ko, umwamikazi riri ku mutima yarabimenye, maze ugwanko ruravyuka hagati yiwe n'Abagugu batangura kurabana yingwe. Umwami abibonye yaciye abwira Bagugu ko yova ibwami agataha akaja muhiri we, ariko amusezeranira ko ataca azigera kene ibwami gihari. Umwami Mwezi Gisabo amaze gutanga, abaganwa abatware n'abishikira n'abatoni bose baraja kuramutsa ifyufyu, no kuvuga umwana yavukanye imbuto azosubirira umwami. Ico gihe Bagugu yaravyase nkuko twavyiganiwe n'umutama yayakire mu mwaka wa 2005. Ati Bagugu ico gihe yaranse kuko yavuga ko adashobora kuja kunamira umukecuru ngo nuko ari umugabekazi. Riri ku mutima kuva amenye ivyo, yaciye atangura gutegura ibitero byo kuza kwica Bagugu. Nubwo Bagugu yakunda kugwana, bigatuma bamwe bamutinya abandi bakamwanga. Ingabo zivuye ibwami kwa Riri ku mutima, Kirura n'abantu biwe barazitangiriye mu Gweza,
bazankira kurengana ngo zihace zije kwica abagugu. Ingabo zaciye zisubira inyuma maze zitegura ikindi gihe ciza cyo kuza kumutera. Mu kugaruka zaciye mu bukeye, ariko ico gihe zaje zibona kuko bagugu yararagiye inka ziwe haruguru yo mu Gitanga hitwa mu Gaseke uyu munsi hari Gisagara. Izo ngabo zaje zibona maze aca yurira igiti c'umuvugangoma kinini cyane, ariko kubera ko hari umuntu yari kararengana yaciye amurega, yerekana aho yuriye igiti cyari igiti gifite amashami menshi, maze izo ngabo zaciye zitangura kurasana nawe. Imyampi imuheranya caruruka baramufata. Yaya Kirema mu mwaka wa 2005 yavuze ko baciye bamwica maze bamuca igikonjo baja kucereka umwamikazi riri ku mutima. Umutama Ciza nawe yaduhaye amakuru menshi kubijanye na bagugu. Avuga ko bagugu bamufashe bakamujana maze riri ku mutima acategeka ko bamuca ibikonjo vyose bace bamureka tahe. Ati bagugu yapfuye azize ivyo bikomere vyaho bamuciye amaboko yose, ariko haraheze imisi atarapfa. Nitwa Ndayisenga Olivier, benshi bakaba banzi nka Homme du Changement. Icyatumye rero ntangura gukora documentaire benizi nuko nko ngahi iwacu mu Burundi umuco wo kwandika ibitabo bivuga ku mateka n'ivyaranze abantu kanaka tawuhari. Ariko ngibura ya Amerika na Aziya iyo abantu bakoze ikintu ciza murazi ko kica candikwa mu gitabo kugira bagisangiza abandi canke kugira hanazirikanwa ico ciza cakozwe n'ikize cibagiranwe. Nico gituma aho ngahi iwacu mu Burundi musanga mu mazu y'ubusomero mu mabiblioteke hari ibitabo mva makungu gusa. Jewe rero ko kwandika ibitabo nahisemo kubicisha mu majwi, ndakora documentaire haba ku muntu akiriho canke atakiriho kuko ico yamaze ntiyagiye kijanye. Ibi kandi biratuma icize gihabwa agaciro gusumba kikongera kikanamenyekana.